ko akizwa agakorera Imana abantu bakagira umugisha kubwiwe. Ntiyabyemera ariko aragenda n'imodoka gucyaha cyaha izindi modoka ikimutwara ku kuboko gukorokera nkariya. Bagenda aravuga Yesu akoresheje ukubamvu mugabo ukuryo ko aragiye kubera ategerezwa kugira gute, ategerezwa kwikorera. Yesu ashimwe. Nagomba ntagiye mu majambo menshi wiyumvire mbega jewe ibintu Imana yamvuze ko nibiye, inyifato nkwiye kugira ni yihe jewe, kuko ntivyerera inzara. Subiramwo, amasezerano ari ubwoko bubiri. Hari amasezerano kandi aya mbere akomeye ni isezerano twahawe uko Yesu azoza kudutora akadutwara hariya hejuru. Iryo niryo risumba yose. Akaba n'isezerano ryo kuramba ryo kubaho ngaha ku isi tumeze nk'uko Imana ibishaka. Mugabo imbere yuko tuja mu ijuru ngomba ndakubwire ingene ivy'Imana yavuze vyuzura ngaha, nyifato ukwiye gufata wewe. Yesu ashimwe. Bisoma muri Bibiliya. Icyambere ndababwira ibintu bitandatu, abandika mwandike, abumviriza mwumvirize, ntaco. Mugabo icyambere coco banza urabe inyuma, urabe ivy'Imana yakoze. Wibuke abantu mungana, wibuke aho yakurenganije, wibuke bya bintu byose yagukoreye, ucugirira confiance Imana uvuga uti bwa bundi nibi yamvuze ko bizoshika. Aha turasoma muri Bibiliya, dusome usubira mu Vyagezwe. Igice cya 11 umurongo wa 4 ndasoma mu izina rya Yesu. Mumenye n'ibyo yagiriye ingabo z'abanyegiputa n'amafaransi yabo n'imikogote yabo, ingene yatumye amazi y'ikiyaga gitukura abarenga hejuru igihe babakurikira, n'ingene Uhoraho yabahoneje akagirire, n'ibyo yabakoreye muri bwa bugaragwa gushitsa aho mwaziye aha hantu. Amen. Abana b'Isirayeli bakuwe muri Egiputa barajabutse bashika mu gihugu c'isezerano. Hanyuma babwirwa aya majambo, Mose arababwira ati mumenye bya bindi ivyo yabakoreye. Mu bisanzwe kugira ngo witega amasezerano neza ubanza kumenya neza bya bindi yakoze. Yumvira ibintu yagukoreye utaranakira Yesu. Cyagihe bya bintu byose yagiye agukorera, ico nico cyambere abanyamasezerano babanza kwiyumvira, babanza kubona ubwizigirwa bw'Imana, kuko Imana iraba mu mutima ntiraba inyuma. Kati mbega uyu muntu anyiteze ko amasezerano ameze gute, abanza gukomera, akabanza gushima ibintu yabonye Imana imukorera. Umunwa wawe ukaba umunwa ushima, wo kugira ngo nutange fagitire yo gukanura, wo kugira ngo nutange fagitire yo kwiyumvira, wo kugira ngo nutange fagitire kugira digestion. Iyo ufunguye bidaguhera mu nda, ukibuka intambara yakugwaniye, ukibuka amagizida yagusimbishije, ukibuka inkoho zaguciye iruhande abandi bagapfa wowe ntupfe. Abanyamasezerano ntibashobora kwibagira iyo yabakuye. Ikibi cyose cyambere kibaho ubanza kwibagira ivyo yakoze. Aba Bisirayeli yabajabukishije ikiyaga, Mose ashize inkoni hejuru, amazi atelefona, amwe atelefona ahandi ati nimubanze mureke namwe nimumanuke, hacikara inzira hagati. Ivyo bintu Abisirayeli byabaye babona, nta bundi bwoko na bumwe ku isi bwigeze bona ikintu nk'icyo. Nawe uri ngaha witeze ivy'Imana yakuvuzeko, hindukiza amaso inyuma. Urazi nkujya mu papa numvise bashaka ngo winjire muri yanzu yawe utaburanye, ivyo wowe mbabikwirwa mu bwenge bw'abantu vrema. Dukomere amashimana yacu mu izina rya Yesu. Je nawe yankomeje cyane gose. Ivyo nivyo bituma tubandanya tukavuga ati bya bindi Imana yamvuga ko n'ubundi bizoshika mu izina rya Yesu. Cyazira kuba umunyedini vrema. Abanyedini n'abantu bagenda uko nyene gutya, mugabo umuntu w'Imana ashingwa mu ijambo iri ukabona udasubiye gusoma Bibiliya siba no kurya.
Yesu ashimwe. Uyu abibutsa ivy'Imana yakoze kera, ibuka bya bindi yakora cyagihe wari muri maternité, cyagihe wari hariya. Umunsi umwe ndacicemo gatoyi, twariko turakora kuri wa karede turi kwa muganga tukira abanyeshuri, hanyuma haza umupfasoni yibungenze ageze kuvyara, araza turamutwara hahandi babategurira. Tukoresheje ubwenge bwacu dusanga uwo mupfasoni ategerezwa kubagwa. Ubwenge bw'abantu butandukanye n'ubwenge bw'Imana. Hanyuma niko ndamubwira ijambo ry'Imana ndamuremesha, ndanumva arambwiye ngo muganga, ngo mugabo jewe si vy'Imana yambwiye ko nzobagwa. Komera amashi Imana yacu izina rya Yesu. Ndavuga n'uyu mudamu gabasha kumenga umudamu twamaze no gutuma ko n'umuganga agira je muri bloke n'ibikoresho byose byateguwe. None umudamu n'ubwoko nyabaki yizera Imana imeze gute, yicishije bugufi cyane, apana kuvuga ngo je Imana yambwiye ibi nibi. Murumva ngo je ngo Imana yambwiye yuko nzokwibaruka neza, ngo kandi kugeza uno mwanya ndacabirindiriye naho mwamaze guhamagara muganga. Komera amashimana yacu mu izina rya Yesu. N'inyuma iraza igaseruka, abantu bose basinye igakiza nayo igasinya. Ikomera amashi mu izina rya Yesu. Tangirira Yesu, mukomera amashi Yesu. Wowe mu masezerano mukomera amashi mu izina rya Yesu. Turatuma ko tuma umushoferi agenda fata ambulance agenda kuzana anesthesiste bamwe batera anesthesie kugira ngo babanze kugire bya bintu. Nyamudamu abari jewe ndamusunika nari nkiri umunyeshuri. Ubu twarakorana uyu ndamwibutsa niba ntihenze. N'uyo nyene yo mama. Tujanye muri bloke neza yadushi. Oh, komera amashi Yesu yemwe. Komera amashi Yesu. Ndabyibutse ubukuru bwayo. Ndibutse imbaraga zayo. Ndibutse ingene hinyuza abantu. Ivyo bakuvuze ko irasinya bikavamwo. Turagenda tugeze muri bloke. Imbugita ziri hajya. Ya mantu zasa nkuko bashize hajya. Muganga yiteguye yamaze gushira ko na bya bimaske byose. Tuzatwumva nyamama ngo hinge ngo biraje acha terigise acha byarira aho nyene. Komera amashi Yesu mu izina rya Yesu. Abanyamasezerano we waje ngaha, ni Imana yakuzanye ngaha. Iyumvire kuri wewe nyene. Iyi Imana ifise imbaraga ndakubwira wa muntu. Nzambona kabebe byukuri zambugita zose zisigara ngaho. Yamanu zasigara ngaho. Niya twakira umwana turiga. Komera amashi Yesu mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana nikangwa na karabaye, n'inyuma yaze irakora. Imana kangwa n'inyuma yaze. Imana nikangwa na karabaye, n'inyuma yaze irakora. Haleluya. Reka ndakubwire inyifato igira kabiri y'umunyamasezerano. Umuntu yiteze iby'Imana yavuganye nawe, nashira utoke hejuru turara. Umuntu azi iby'Imana yavuze, reka banza musubize hasi. Umuntu azi ibintu bavuganye n'Imana bidaciye ku wundi muntu, yakubwiye wewe nyene haguruka. Kandi atavyira kubwira nta cyaha ufise, yicarire ngaho nyene. Nico gituma ubutumwa bw'Imana buvugwa akaba n'inyigisho. Wowe uzi neza ko hari ikintu Imana yagucishije mu ndoto, igacisha mu ijambo, igacisha hahandi nyene, uhaguruke mu izina rya Yesu. Imana
ize kubigukorera umaze guhaguruka yakubonye neza mu izina rya Yesu. Iyumvire bya bintu Imana yakuvuga ko byiyumvire, ntubimbarira, nta numwe ubibwira, banza ubyiyumvire ibyo wibuka, kuko ndazi hari ibyo wibuka n'ibyo utibuka. Weze kubyiyumvira uce wiyicarira. Yesu nashimye. Inyifato igira kabiri, reka kugurura umuryango wugaye. Urabona hari umuryango wuguruye hariya. Rero Imana mu gushitsa ibintu yavuze, haba hariho umuryango wugaye, hakagira igihe haza urufunguruzo ikugurura kubera yabonye ko byankenerwa byuzuye. Kandi ibintu bikomakomeye Imana izo gukoresha mu buzima bikunda kuza mu gihe cya nyuma, kuko hariho abantu Imana yasezeraniye amafaranga, yabahaye uno munsi boca bava mu gakiza, boca bavuga bati nanje nonywa nk'abandi. Haleluya. Menya ko ari Imana yugurura umuryango, icyo kintu kimenye neza. Aha, reka dusome mu byahishuriwe Yohana. Byahishuriwe Yohana igice 3 umurongo w'indwi, ndasoma mu izina rya Yesu. Uvuge ngo amen. Abanyamasezerano uvuga ngo amen. Ongera uvuge ngo amen. Wandikira umumarayika w'ishengero ry'i Philadelphia, tuwera uw'ukuri afise urufunguzo rwa Dawidi, uwugurura ntihagire uwugara, kandi uwugara ntihagire uwugurura. Aravuga ibi ngo ndazi ibikorwa byawe, entre parenthèses, nashize imbere yawe urugi rwuguruye, nta ushobora kugugara, yuko ubusubise ubushobozi buke, witondeye ijambo ryanje, ntiwihakanye izina ryanje. Amena. Munyamasezerano we, intambuka igira kabiri umuntu ateza kumenya, reka kugurura urugi rutuguruye mw'abantu mwe. Goya kugurura urugi rwugaye, ni hajya ugenda kuvuga ngo ujya ngo atanga akazi ni data wacu, ni so wanyu mugabo si Imana. Ngujya aye ngo turi mu mugambi umwe, muri mu mugambi umwe mugabo si Imana. Nabonye abantu benshi basunura imyango yugaye. Umwango hari usanga ari uw'icuma ugacukubombora, ukaza kugurura ugacukomereka. Mukizwa mwene data, reka kuza kugurura imiryango yugaye hataragera. Tekereza Imana ibibona igituma, kuko n'umuvyeyi yoguha ibintu bikaguhitana ku rukundo rwayo, ivuga ati genda buhoro buhoro. Ni hajya umuntu agenda ngo kugira ngo nkore aka kazi bansavye ibi, nciye kuri naka, ndazungurutse. Iko no kugurura imiryango hataragera, ibyo uzobigorerwamwo niwabigenderamwo. Kimwe, gira antene, umviriza Imana. Antene igume ngaha yukumviriza Imana. Limitere yogira antene, umwana w'Imana ntagire antene. Leo yogira antene, twebwe tugire antene. Umukizwa ategerezwa kumviriza ijwi ry'Imana mu mwanya. Nta handi biva ku karago. Uko wegera Imana niko ikwegera. Niko kwegera igaca ikwegera ikazira kubwira mwana wanje ubu haramukiwe iki, ako kazi bagomba kuguha siko, ibyo bintu ugomba kujya sibyo. Jewe bamaze kuntega isumu kabiri, ako namenye bakayitegura neza, ati rwa rubanza ruzobaha naha, tuje dufata isahani yiwe tujane dushikire ko tumemere ko turabe ko yopfa. Vuga ngo hari ubwoko budafa. Warakiriye Yesu, nta muntu sinshobora kugodoka nyene kumakazi ataremera ko ngodoka. Nta muntu yigodora muri ubu bwami. Oya.
uwo munsi wa mbere rero batuma twari dufise seminari haciye imyaka nka 10 twari dufise seminari inyigisha Igitega. Hanyuma Satani si umuntu yamutumye, ni Satani. Bategura umwana w'umukobwa mu bantu bariko barasereva. Vuga ngo amina. Nta muntu agodoka hataragera. Komera amashimana yacu mu izina rya Yesu. Kunda turagenda tuvi Bujumbura, muga turi mu masengesho yo mwijoro. Kunda gusenga mwijoro, kunda veye, uhabwa inkomezi, uhabwa bya bintu by'Imana bitaboneka biba mu muntu. Reka gukunda kugaragara, oya. Kunda kuba ahantu hatagaragara, ni Imana ikiguha ibintu by'indani byo mu mwemu bizotuma ugaragara hageze. Komera amashi Yesu mu izina rya Yesu. Uwo munsi tiko turatogota kukanduze ku karago. Yesu ashimye. Ijwi riraza ngo erega ngo muri ya seminari uzoja mu Igitega ngo bateze kukugaburira ibintu biri mu ishano. Ni Satani kandi yari umuntu. Nibyo ntaho mwami ndagushimiye. Nzoje ndabisengera ndabigiye babona ubone ko mfise Imana ikomeye mu izina rya Yesu. Komera amashi Yesu mu izina rya Yesu. Turagenda turashikayo turaje kwigisha hageze kunywa icyayi. Nzambona agakobwa sinzi ko kakiriho vuma ko gakobwa. Komera amashi Yesu baje mfasha mukomera amashi Yesu mu izina rya Yesu. Nani mukirakoze nta ukazoza wibagiza Imana yakoze ntuzumbaze. Vuga ibyo Yesu yagukoreye, nta kindi abakizwa baneshesha, ni ijambo ryo gushinga intahe be n'amaraso ya wa mwagazi. Ndamona karaje ndanumva wa mwami wanje ngo wabonye bimwe nakubarira ngo ngakajya ayandandati uyu muntu nzambona teguye isahani arayizanye n'urupfasoni rwa Satani nyene rwinshi nyene ubwenge. Ndavuga nti shira ngaho nenesha gutambua. Yesu ashimye. Mukizwa mwene data repentance musaga, niba udafise antene yukumviriza Imana ntuzoshika kure sindakubesha. Hasengeye abantu benshi hakumusaga, hasengeye abakizwa benshi basenga byanka, abandi babaho abandi byanka. Udafise antene ntuzokomera. Rondera Imana ku giti cyawe, babiguhore babikuzize, bagombye kukwica ntibazogushobora mugabo. Reka kuba umuntu w'imperekeranya jamais. Mata ku Mana y'imateko yifatuko wa muko ugomba kutomererwa neza. Yifatuko umunyamabanga w'Imana. Haleluya. Yo zagira cyane zogushire hejuru hakumusaga baze bakumenye ko washizwe hejuru n'Imana mizi kubera kaka. Utugendere mu modoka nziza bose bavuga ati mbashe byavuye muri papier mushware kandi birabaye. Jambo rirarema mukobwa mwene data musore uri ngaha, kwakira Yesu ukiri umusore ukiri inkumi, kwagira mpwemu yera ukiri umwana, naho bihuriye n'umuntu akizwe yarakuze. Urabyumva muzora ibintu Imana izobakorera mwebwe mwabaririmbye mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndamuraba uwo mwana azanye ibyo bifungwa niko Yesu yambwiye ati ngujya wawe sindagera kuva ku kivi nibishoboka. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Umira kuri Yesu nta yindi message babyita culte personnel. Nahantu kundi Imana ukayirondera mu bwihisha atabantu babona. Ibi byo kuba Mungu ni sawa, byo masengesho ni sawa, mugabo rero wewe ni Imana mu matana. Niho abantu bumvira ijwi ry'Imana. Ega Bibiliya iravuga ngo abana b'Imana n'abarongorwa nande nampemu. Sijako mubaho nk'abakizwa bagiye bagira batangura byanka bigira gute yiruka vaha gira gute nukure kutarongorwa na mwemu. Urongowe na mwemu ntutsitara. Nta esheki bamwe na hamwe. Nta muntu avugana n'Imana agendana n'Imana agira isheke ndabona aragira intambara gusa kandi akamanesha. Ikomera amashi mu izina rya Yesu. Amina. Rero nariko ndavuga icya kabiri, reka kugurura umuryango wugaye mwamapfasoni mwe. Ubwo rudandazwa pfumu uruheba hako urumenjeramwo. Imana yaremye uwo munwa wawe ntizokwima ibyo ufungura. Ibyo bintu bakubwira ngo banza ukora ibi nibi bongo. Maze iminsi mpura n'abantu bakambwira ngo urumva ngo n'Imana irabibona. Ntabyibona. Icyaha cyo muri Ancien Testament n'ubu ni icyaha.
umuntu yari igiturire muri 1980 na 2024 ngurumva nawe urabibona ngo n'Imana irabibona ngo amafaranga tuzo kuyatanga ngo nta kundi ongo warananiwe ukazobona umuntu ajistifya asigura ivyaha ngo birumvikana ngo bisa nk'ivyumvikana ngo n'Imana irabibona ngo n'Imana irabibona ngo ntavyibona. Imana irera utemeye kugendana nayo iragira gutya ati hoci niwigiye. Yesu ashimwe. Akakugura umuryango atubwiye ngo ndazi ibikorwa byawe ngwehe nshize imbere yawe urugi rwuguruye. Ivyo ni Imana ibikora yonyene. Iyo Imana yuguruye n'umwansi wawe aragusinyira. Narabonye umuntu yasinyiye imodoka tudakundana. Imana icija mu rutoke rwiwe n'ubwenge bwiwe iramusinyisha ati musinyire. Ikomera amashi bizina rya Yesu. Niyo yonyene yugurura wa mukobwa. Reka kuguwe ngoje ngofise ngo TX ngofise VYIHUTISH. Ushobora kwijamo ntuzo ashobora kukubesha kwireshesha iyo modoka. Ntuzopfiyicayemo na rimwe. No. Develop ikintu kimwemu gusa. Heba bya bindi je imbere y'Imana jya kukarago senga ubwira Imana ibintu byose byiza bizokunezeza niho biri. Naho mbona ngiri ngamu isikamu nga niho nize. Abona bahungu ndabivuga nyene. Ndabivuga. Ega ndabivuga nyene. Akagenda gatira imodoka umuhungu yatira imodoka yari Prado ya vere nziza icyo zikiza uyibonye n'ubwenge bwacu buhagarara gutyo bibasi agaca agenda akayitira ni umuhungu turi kumwe ngaho agaca agenda kuresha mwirohero nawe aviyo oyi hari iwacu hari yaruguru hariya nabwo nisha je naho ntaramenye iby'Imana uyu muhungu uyu amasezerano kugurura umuryango wugaye mw'abakobwa mw'abahungu muri ngaha agaca agenda hari n'abandi basigaye batira amahera agafata bya binoti bya biri yase gucya akabitwara agiye kugurira ifana atarayi warayo yatiye agaca kwega gucya nyine ati mugajya inyama mukagwa amafana akavuga ngo genda ndihira akayakuramo ubonda umbiza abantu batagira muhemu yera bakangwa nivyo umuntu yuzuye mu Imana ivyo ntibimukanga. Umuhungu acafata urwo Prado arukatisha agenda akagira bibi mwirohero none kutavuga bibi mu Rusaka uja mwirohero hariya ugomba kwemeza nde wewe mwabako numva Yesu yobagirira neza byukuri ugende na Yesu gusa azokunezeza umutima wawe gacakata Nadine mbega yari nga ushima abantu bari muri ivyo bihe yigira Bikira Mariya nyene yigira umweranda atarabaho ngaha ku isi iriga yaramuhenze abantu batagira mpwemu barabeshwa nyene none ko barabapagani gusa ntibyatevye mariage yihuta ja kuba mwirohero mugabo bisha biranga iga bisha byanga ntibiteba wewe Imana ikugejeje kuri nivuye kumusaga shimira kumusaga ngaho yenda reka kunigana ngo mu Kinindo hareke bareke ibihe bizoshika Imana igushira handi yawe ukiri mu kumusaga hagararaho narizo washimira Imana uyitambirira aho nyene wanejeje mama Imana igohezagire wewe Imana izoguhe kumenyekana mu izina rya Yesu cyane biraboneka ko atagira imitima ibiri mudamu atambira Imana n'umutima wiwe wose bakuzomenyekane ngaha nimba mvugishwa n'Imana uzobibona mu izina rya Yesu ntivyatevye yarohero muri ngo tumanukesha mu vyasi nyamugabo none je ugomba kunjana kuba mu Nyakabiga navukiye mwirohero jewe umujanye kumusaga oyaye ari ibintu bitafatana Imana ibikora taratibu
buhoro 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 duza bukebuke bukebuke. Abanyamasezerano ntibahinda nk'imodoka. Vuga ngo amina. Iri jambo niritagukorera iri jambiri iyiri i. Ndiko ndababwira je ivyo ngenderamo, sivyo nasoma. Nibyo nabonye mu buzima bwanjye. Kandi pastor ndagushimiye n'ukuri. Wakoze kuntumira pe. Haleluya. Haleluya. Kuko aha kumusaga burya hahora impwemu yuko bakizwaho badahagarara. Bameze nk'abantu bari hejuru mu kirere gusa. Uko. Hari impwemu yitwa superficiality, yaho umuntu aguma ari mu kirere gusa agenda agagira gutya. Mugabo ngaha mubihindure mu izina rya Yesu. Mushimwe kujya ku musozi. Bose bazoze bararababira ko mu izina rya Yesu. Bavuga ati none uyu mukobwa yahezagiwe n'Imana yitwa gute? Babazanye frere. Hey. Haleluya. Mwe mu izina rya Yesu mugira umugisha w'Imana beze. Iyo famille byaranse. Korokera mu Nyakabiga biranka. Inga bace batanga gushwana. Wewe wanguye mu mwirohero, none tuko mu Nyakabiga. Ugasanga mu ijoro ingumu. Ingumu. None wagize mariage kugwana uri umuboxer. Chagiriya Yesu abanyamasezerano bagenda buhoro buhoro. Ushima ibyo ugezemo. Ushonje shima. Nta mani izopfa yemeye gukorwa n'isoni warayizigiye ntaho byigeze biboneka. Narigeze guca mu kigeragezo cy'ubukene kirankubita kuko n'abajajuru badakena. Utegezwa kuzobanza kuhaca. Genda umudokiteri n'ibindi byinshi. Mugabo narageze gukena gushika n'ahantu ntora amata. None hajya batora amata ku kwezi. Kubera amazi amezi menshi ntari. Vuga ngo amina. Usonza muri kumwe n'Imana biraryoshe bre. Atabyaha wagendeyemo ari shure. Gushika naho umunsi umwe bavuga bati urabona amanuze bashiramo amata bayatarika aho hantu. Uwo muntu acaraza ngo Dr Michel ntari hakuramo iyo jerekani yiwe ni amezi menshi. Mana harageze kuhora hagitakora. Niho nakozwe n'isonisha. None ngo ayo mapete ngufise ku rutugu nta mata wogura. Hari bamapete garatari makeyi. None ayo mapete niyo modoka y'akazi. Ibyo bintu byose ufise byaranze yuko turiha amata wewe. Reka ndakubwira Imana yugaye naho uri ku kirimba wo kwitwa n'inzara. Nta undi yugurura niyo yonyine yugurura. Yakikugariye ko naho baba kwa president. Bohaga bakabisesa nawe ugapfa n'inzara uri ngaho nyine. Niwe wenyine yugurura nta wundi. Muga abantu biyugururiye nawe batoga uzovyishura. Siku ni siku utaripa. Ariko ndumva Imana hari abantu iri kwiraho umutahe mu ngaha. Sinzi ko ari abadandaza bari. Byakira mu izina rya Yesu. Nari kubashigikira. Basigikire. Umuntu ivyo ariko arakora agiye gushigikirwa mu izina rya Yesu. Nabibonye. Kandi sinavangiwe nabibonye. Cuwikubita cujamwo. Bahasugire gutya. Bahasi. Tambukiramo gutya. Tambukiramo. Aha. Tita. Bashatse bavuga ngo turabasazi. Ibi birakora. Byarankoreye. Telema. Umunsi umwe madamu yaragiye muri maternité bwaca aja muri maternité umwana wanje mukuru. Duteza ukoze isoni satani mu nzira zose. Hanyuma tujyamye buca aja muri maternité. Ijwi rirambwira ngo rega ngo umudamu wawe yapfuye. Ndipo. Umva agihe satani igira umarika w'umuco ukibaza ngo urahishurwa ibintu. No! Ibintu bibi byanke ubyirukana bisore hariya. Ndavuga ni cyanda vyuka ntangura kuzunguruka inzu. Kujya Isirayeli badurutse Yeriko. Ego turu ya mbere, turu ya kabiri, turu ya gatatu, turu ya kane, turu ya gatanu, turu ya gatandatu. Hey! Juri
arambwira ngo ku muntu afise umutima mwiza nzokwama nifata nk'uko ameze. Umuntu ataco dupfa naco navyiwe bizokononekana. Imana ishiragicisha ku murongo kikubitwa hasi. Munyamasezerano we nyumviriza. Iyi Mana ni Imana ihambaye. Ni Imana yumviriza umuntu irakwitaho ukamenga ni wewe wenyene yaremye wenyene. Iyi Mana inyibutsa rye Imana. Hari abandi bantu uri kuragira neza nka jewe vraiment. Iri tegeko niba atari ibwirizwa ryo kutiyugururira umuryango ryumvirize neza. Ni Imana yonyene yugurura umuryango. Yewe mwabakobwa mwe yo bwabugabo buza bukazi saba Imana ikiguha gushishwa ubonye utari we. Iza wumvise seme aho nyene ukatumva sema amina. Saba ibimenyetso ubonye zambwa ucudahwa. Vuga ngo haleluya. Tuza kuva ngaha twakundanye by'ukuri. Byamaze guhera kera. Haleluya. Ingendo ya gatatu. Senga ubudasiba. Uburyo bwose bubaho bwo gusenga. Nimba usengera mu mazi jayo. Pasiteri Mwungere se wa papa pasiteri hajya. Navuze ni wewe genda urasumbya gusenga we nzokubaho shi. Navuze ni wewe abakizwa ndabonye ko batangana aho shigenda jewe nzokubaha ntabi. Umunsi umwe yagiye gusengera muramuzi? Mwungere hariya. Yacingira yagiye gusengera mu mazi mu Cibitoke. Niba ari mu Cibitoke. Ariko razihonda satana cabomura umusozi. Ati ngomba basi uri kura dutera mugana twe dufishe dufata umusozi ukugwe ko ndabe kudapfa. Mugo mumarayika caza gufata gukinye. Ni wananirwa gusenga ngaha musi y'izuba ndasezeye. Senga mwijoro. Mbe murazi gituma Imana yumva cyane abanyamasengesho bo mwijoro gusumba ku Mana. Afite mwijoro ni ukugumuka, afite ni nka manifestation. Ubwo mwijoro Imana yashize ngo bagire gute baryame. Iyo rero uryamye ugafata abantu bose ugaca mu cagezwe c'Imana cyo kuryama ukaza kwirondera n'ingufu zose. Ikiguye ibintu bitaboneka kandi uzohasanga ibintu bikomeye cyane. Tugende gusenga imyaka 2 tudasiba chaque vendredi. Imana ikiduha amavuta tugendera imyaka 13. Treza zirahera zose ngenda numva biseseka. Ngiye kuvuga ubutumwa numva biseseka. Treza ziheze ndanumvira ambwiye ngo hewe kaka gapo karaheze. Yesu. Komera Yesu. None Imana urasiba. Nansubirayo no. Ico kintu satana kikwivye ntumenye ko akagapo kaheze. Yesu cyatugirira neza. Abanyefeso 6. 18 haravuga ngo musengere muri mwembi ibihe byose mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga kandi ibyo mubibere maso muko bije gose musengera bera bose amen. Abanyamasezerano barangwa n'iki kintu uburyo bwose bwo gusenga bijanye n'ingeri Imana yaguhaye. Bibaza ko bose basenga cyo kimwe. N'abantu nabona basenga mu mwemwe n'abandi badasenga mu mwemwe. Hari ubundi muntu atagiye ku musozi w'amasengesho muri Uganda idakunda. Hari abandi baja mu mazi, hari abandi basenga bihore uri muri bisi hajya. Ajya kubona utaronka imodoka yikomera amashimana kwanza. Komera amashimana. Abadafite imodoka mukomera amashimana. Oya ni moya komera neza. Abadafite imodoka komera amashimana neza. Narayironka naruzura muhemu ndi muri bisi. Urabona uvuye nko mu Carama ukaza muri ville. Urashobora kuza wabohoye ibintu wasenywe ibintu byinshi usenga wihore atamuntu abimenya. Uburyo bwose bwo gusenga kandi ndabagira inama.
hama hariho umuntu witwa umupartenere de priere, hariho umuntu Imana igutegurira musengana azoshobora kugufasha mu bintu bitandukanye. Rero twumvise ngo musenge mu bihe byose, uburyo bwose bwo gusenga nibyo biranga umunyamasezerano. Umunyamasezerano afite agenda yuzuye ngo ngibi zorinda usaza uvuga ngo ngibi. Ariko mwene data, wewe Imana yaguhaye gusenga mu buryo nyabaki. Hari abantu batera inkoho, hari abandi binginga, hari abantu barasa mu gusenga n'abandi binginga. Wewe uri muri abana, nibaka uvyimenye. Je ndi mu barasa cyangwa ndi mu binginga? Abarasa nibo bavuga ngo mu izina rya Yesu birabaye, bigaca bicana. Gitoye komera amashimana yacu mu izina rya Yesu. Umunsi umwe twavuye gutegura, turi muri korali turategura, haba umuntu agwaye kuri semuseka. Iyi ntaye nzoguma ndayivuga, Satani yongera maramare mu izina rya Yesu. Umudamu yaravuye ku kazi, hanyuma aragenda ageze hajya kote ya semuseka, hajya ari kwimoto acaza urufuso inyuma, rucero rurabacako, rucero mucako ngaha. Ubwo birakwigwa mu mutwe wawe ngo ibintu ngenda kubwira. Bica ifuso iki mucako ngaha, imodoka ipine ngaha mucako ngaha. Ubugufa bwose buca bucika nk'iki capati. Baraterura ngo ndakubwira ugukomera kw'Imana. Uno munsi niba vanga ukekeranya iby'Imana, je ntuzumbaze mu izina rya Yesu. Baca baraterura bajana. Urabona umuntu yapfunitse mu mafyigo ngaha, umukomye ngaha niko ubigira nabi cyane. Baca bamuryamika ku matera imeze nk'isima, bayita matera orthopedique. Tuje kwa muganga naho baraterura bajana bashikanaho. Hanyuma abatubwira ati genda musengere naka. Umunsi umwe tugera twuzuye umucanga w'Imana. Komera amashimana yacu mu izina rya Yesu. Mucanwa abadayimoni baranka abantu basenga. Turagenda turashinga intahe bwa ati mu izina rya Yesu, Imana yaremye uyu muntu, mbega ntiyoshobora guteranya aya magufa yiwe? Byoyinanira cyangwa ntibyoyinanira? Tuje turabyizera tutakekeranye. Burya bakizwa benshi gukekeranya. Mbe basha ngo simpava maramara ari nasenga. Simpava maramara. Abantu baza kumbona ariko ndimaramaza kuri uyu muntu yabaye paralize. Ari ibintu bimwe bibuza abantu kwizera. Gusengera nk'umuntu yabaye paralize, nk'umuntu agira apfe. Ivyo byinshi biratuma abantu bavuga ati reka sinimaramariza ubusa, n'Imana irabibona. Oya ntabyibona. Tuje turato mwizina rya Yesu, aya magufa aterana mwijoro. Komera amashi Yesu. Hemu yera charaza, igufa narigeze ryayo cacapa tugisura kuba magufa neza. Uzokenera kumubona azomaze, uzokenera kubona uyu muntu azomaza bimwibarire. Imana yamuteranije amagufa ya chisi capati. Aha, uriyumvira Imana yakoze ibyo kubera nibona kwa kantu ka vuga uti kajya kantu kanje kangana gutya. Gira uku uyegira guki Imana ibibona. Haleluya. Senga ubudasiba mu munyamasezerano wewe. No, reka gutwagwa n'ivyo bintu wewe ukenye. Ni kinyoma cya Satani. Gira umwanya wo gusenga, gira umwanya wo gukora, gira umwanya w'ikintu cyose. Yesu aguheza. Kane, tahura akaryango Imana yuguruye. Imana kugira ngo ibanze gushe mu muryango munini, ibanza kugurura uburyango buto. Yari umuntu yaje abwi wacu je mu Kimwaro iyo kundava hariya. Ruguru hariya. Natangwe kwambara ibirato nkutse. Sinza kugira ngo navukiye mwirohero. Ariya bavugiye bagoresha. Ko Yesu yandovye.
umuntu umwe araza arambwira ati Dr Michel wewe naraye ndarota mbona twageze muri Canada turiko tuvuga ubutumwa bwiza mu bazungu. Ivyo Imana ntishobora guhereza aho yohereye jamais baze bakubeshe. Wewe murabuvuga ni wanyu, murabuvuga ku Musaga, ugomba kuja muri Canada cyongereza ntazi. Iyo Mana ni Imana nyabakata ya genda ubesha abandi ngo nabibonye munabonye ngo ishugwe ngo riduze ngo rya numvijwe ntiryojwe igenda je turi kumwe. Ngomba ndakubwira ibintu bitatu bituma amasezerano y'Imana aza kamera nkuko Imana yabivuze. Ibintu bitatu niboneye ko ngomba ndabiguhanure ushatse uzobirabe. Icambere ndabivuga mu Gifaransa, je ndabivuga mu Kirundi nta kibazo. Nta muntu umwe avuga atabitahuye. Ikintu cyitwa bénir la source, guhezagira isoko. Icyo kintu cibagiye muri 2017 Imana imbwira ngo duga kundava genda koresha igikorane tujya tujyana na papa pastor Joseph Mwungere tugenda kugikorera source aho navukiye. Kirazira gusamara, Imana ntiyihenze mu gutuma uvukira hajya ahantu hajya. Urashaka kwiyumvira ko Imana yaba ari kiguku buryo yaba yarihenze ugapfa kuvukira ku Musaga, ugapfa kuvukira mu Gatabo atabyizi. Muba munganya ubwenge vrema. Nishobora kwihenda. Yatumye uvyagwa uvyarirwa hajyanye n'uvyagwa na papa wawe na mama wawe n'abatwawe inda yishushu ntaherere. Satani ntarema. Yo none biriho gusa. Niho namenye ikintu cyitwa guhezagira isoko, kandi muhezagira wa mbere n'uwo mu mpwemu. Tujana y'ubutumwa bwiza aho twavukiye nyene turagenda hajya nyene. Mubarizo mwicaranye ati wewe warajanye ubutumwa iwawe. Haha. Baba amasezerano yaraze gusa. Mubaze ati waragiye. Nico gituma rero no mu ntambara abantu bashobora gupfira iwabo kugira ngo bahanke, kuko ntushobora guhezagira ahantu udakunda. Rero ikintu nabo yahitaka ataraboreka gituma umuntu agira umugisha agashika mu vy'Imana yamuvuzemo neza, hamwe ibintu vyizana utabirondeye. Nasanze ari gusubira iwanyu, vuga ngo subira iwanyu, mubwire subirayo. Yakugwanira ku Musaga, subira iwanyu uri hari Imana yakuremeye hariya. Icyo gihe twagiye Imana itugirira neza cyane. Hihana abantu bashika 300. Hakiri ingwara abantu bashika 100. Gushika naho abantu bagiye mu mihana gutora ibiheko byabo barabizana igikorane. Ngona jengo ndakizane nigenda muzane mwese. Ngona kandi kukwikirira gusa ngo ndakazane zana ukizanye tugituriye acakingwa. Aha ku Musaga barabifise ndabizi. Muga ntibashikiza abanyakanyosha. Jemba hajya. Ikintu cyitwa guhezagira iyo ukomoka mw'abapfasoni n'abana n'abagabo muri ngaha. Uzosenga mugabo ari hantu tazoshika. Utegeza guhezagira source isoko yo wavuye. Turi mu gikorane naje numva umutama afite imyaka 75. Ngo ahusha Michel ngo watuzaniye Imana. Imana yaraduhaye umugisha sinoshobora kubironka n'ingenda bisigura. Kubera iki? Kubera Yesu akurikiza ibintu bitunganye neza. Utacujuje icyo kintu. Erega kujya Bibiliya iravuga ngo ikintu cyose cyateguriwe ikintu cyacu. N'umunyakibi yateguriwe umunsi mubi. Mwari muzi ko abanyakibi nabo nyene Yesu yabyanditse. Byarateguwe.
rero nibyo gushika mu masezerano hari ibintu banza kuzuza. Genda uhezagire hari ahantu wavuye. Icya kabiri, kutibagira ingazi wuririyeko. Ngizi Imana ibahezagire mwarubatse ingazi. Umuntu wuririyeko kugira uduki Bujumbura uramuzi? Hari icyo uramukorera? Kenshi na kenshi usanga bashwara mbere bashaka abantu wuririyeko murashwara. Kenshi umuntu yakubwiye ubutumwa bwiza kenshi na kenshi uzosanga mushwanye utabaye maso. Kuko Satani ashaka yuko uyu muntu yakubereye ingazi ntumuhezagire. Ndiyo biraje nk'umuntu yanzanye Bujumbura, nyiga amashure nkagira gute, ari we muntu nuririye ko bucya, nkacagira ngo ndakumenya ko gusa. Ndaguhaye umwanya wiyumvire, wewe ingazi uririye ko kugira ushike ngaho ninde, umaze kumukorera iki? Ivyo bintu vyibagiye hari handi ndashika. Handiko ndababwira ivyo mutari bwumva, mwari mumaze kuvyumva. Raba ndaguhaye umwanya wiyumvire muri ba bantu b'inshuti, ba bantu bakubwira neza, umwe yagutiza amafaranga y'itike umanutse, umwe yakurihira, umwe yaguhindaro. Genda umuhezagire n'aka amafaranga w'ufite jewe musengere umushimire, uronse igitenge umushire. Uko niko bakizwa baja hejuru. Kandi iyo principe nifata bakizwa bashaka n'abadasenga. Icambere uhezagira isoko. Icakabiri ingazi wuririyeko. Gatatu kumenya ivu ryawe ryiza iyo riri. Ivu ryiza ryawe riri hehe? Genda bisigura. Umubibyi yasohoye imbuto, zimwe zigwa ku nzira, izindi ku rutare, izindi ku mahwa, izindi ivu ryiza. Utegerezwa kumenya ivu ryiza ryawe iyo riri. Sindakivuga ko cyane. N'ahantu ufata ibintu Imana yaguhaye ukuye mu mufuko, ubitanze muvana ko ngaho nyine. Tanga yamya abigisha. Mugabo niwamenye ubwenge uzomenya ivu ryiza ryawe iyo riri. Ahantu utanga bikagenda neza, Yesu abahezagira. Tahura akajyango, naringeze kuri kimwe cya kane, rero nabacanze gato, ingeze kuri kimwe cya kane kivuga ngo tahura akajyango kugurutse akariko. Rero ibimenyetso bitatu biranga umuryango wuguruwe n'Imana muvyumvirize. Murabikeneye? Uzosanga umuryango akajyango ndacariko ndavuga ku kajyango imbere ko dushika mu muryango munini y'amasezerano. Hariho uburyango butoyi buza buriyuguru. Ikizoba kubwira uzosanga ku kajyango gahuye n'ijambo ry'Imana. Wewe urumva ngo naronse akazi ngo mugabo yaciye ansaba ibi nibi. Naronse akazi k'ubukonvoyere mugabo badusabye yuko tubanza gutanga igiturire. Naronse ibi nibi mugabo bampinduye liste bashira kuri iyi. Kizokubwira yuko umuryango wuguruwe n'Imana uhuye n'ijambo ry'Imana ntanyuranya. Yaje yambaye neza kandi afise n'ijipe ya Prado, je mbona umenga nta wundi n'urya nyene. None ani bihuriye n'ijambo ry'Imana ni henga. Warabirose, warabibwiwe mu masengesho, kuko twebwe abakizwa ibintu bituza ko tuba tubizi. Tugendera muri avance. Vuga ngo avance. Tubimenye imbere, aho ni utandukaniye n'abizi. Sije gabene da. Je niko nabonye. Bizi imbere, ntibikurikira inyuma. Ijambo ribanza kuza imbere, message ikaza. Uwo muntu aje akavuga ati mbega bihuye na bya bintu. Madamu wanje yambwiye ngo mu gusenga yari yasenze ngo ndasabye Imana uzome umuntu yize amashure menshi muremure yirabura adoze kundaba yambaye ishati ya bleu. Kamera mashimana yacu izira rya Yesu.
iyo minsi tuja muri Uganda ngiye kugura iyo shati ya bleu ntazi gituma abakobwa basenga ntuzubigereranye umukobwa asenga atandukanye n'umupagani umukobwa asenga usanga afise igitinyiro abanyabyaha babonye ukamenya umucanga babonye nawe umuntu atagira bw'Imana akwiye ngubu haramukwiye kwambara izi hageze izo mu mugongo mwemu yari muri wewe aza kubuza ibintu iyo niyo Mana nkurikira jewe nta rimwe ndabona mwemu yera kubwira ngo ngera kuya Jone nayo afise ibintu azarakubuza ahubwo ati oya wowe ntusa na jewe dutegezwa gusa na jewe za kubuza ati iryo rangi kurako ko niko abajajuru bameze nayo abantu batagira batana kiba kiriye sigako shirako ongerako shishikara guca mw'irembo rifunganye ugomba kunezereza ndenga hamwisi nta muntu afise ivyo yoguha ngaha iri jambo ryivuge ngo nimushishikare guca mw'irembo rifunganye irembo rifunganye ni ibintu wiyima kandi ushaka inyambaro wanka kandi wabona umenga zirakwiye abandi bajene no kubera uri muri bubwami bitabyemera tugenda uko nyene shishikara ikwize mukobwa kwize mu izina rya Yesu ikwize sha nta muntu atopfa gushimye ngo nukugenda ari gusa nukukubesha n'ikinyoma ico kwize Yesu acanezerwa ni mwijuru azokugirire neza abantu batangaje twagendanye n'Imana turi abasore ntitwavyicujije tuvuge ngo amena none je no kubwira ko nk'ubu hari igitangaza gikomeye Imana yankoreye bize byinshi zino ngenda bivuga vrema nyaga kivuge bisaba kizwa bagiye inama bo mu mahanga navuga ati dogite izo ntaho dushingira ziratunezereza none tuguhaye imodoka y'imiliyoni 100 umuntu yagiye kuyitora ageze muri Tanzania nasubira kuza ngaha muzovuga ati none ni ministre arenganye ninde Juya Yesu Yesu haguruka dukomere amashi Yesu ashobora kurema igitangaza mu buzima reka ndakubwire ubu Yesu ndiko ndakubwira afise ibyo atanga isi itazopfa iguhaye bashaka kwiyumvira abantu baje inama bagaca binyegeza ubu n'umuntu ntabwo nzi abo bantu avuze ati Michel mu murungikire kandi ntazotumenya batuma uyundi muntu naciye mvuga ni jewe ndemeye ko ndi umunyabyaha je mpaye lift umuntu arangenda bivuga mu radio none nawe akoze ibyo bintu vrema komera amashi Yesu mu izina yicari Imana ntivyerera inzara subiramwo hariho urugendo na discipline bigendana ukazoshika ahantu wuzurizwa n'abantu bakavuga bati iyo Mana yawe turemeye ko ari ukuri by'ukuri je nawe nibira none igihe Imana yampamagara none abakizwa ni ngombwa umuntu ko mbona abakizwa ari abakene gusa niyo masezerano y'abakizwa umuntu akijijwe aca acika umukene kubura n'ivyo kurya none iyo Mana ko numva ikomeye ndavye abakizwa nkabona n'abantu bo hasi reka je nico gituma je nanigana cyane mu kuva muri katolika naniganye gose no je bagiye bakene ntabo njamwe je unguye mu bantu muri katedrale abantu biyambarira neza none unjanye muri bagiye abantu batambara ibirayi twaranyiganye yarinze kunkubita igiti nozo kubitwa igiti n'Imana breve igiti kubera iki utamenye intambuko mugendana ko n'Imana nivyuzura unakufia njiani shura huca breve ubu bwange rero dukwiye kubumenya Imana turabana b'Imana kandi ntacita zo dukorera ciza mugabo mpaka ubigenderera uzuze ibyo ukwanka ubyange ibyo gukunda ubikunde
uzobona Imana ikugirira neza. Haleluya. Turangize. Icya gatanu, ihanganire ihamwa rijanye n'umuryango wugurutse. Muri bwa buryango nakubwiye buza buruguruka directement arakajyango Imana yuguruye hacazi hamwa buno nyene. Kazimona amakonvokasiyo aya muri ko murategura igikorane kazimona chef de poste ngo witabe nitabiki nakoze iki we ntubishobora kubifatanya na wa muryango wugurutse kuri abadayimoni bavuga ati uyu muntu imiryango bitanguye kuguruka aratumara kuko ni promotion ubuhawe yo gukorera Imana cyane. Ukazubona ibintu bitaye mu ukabona amapine y'imodoka atanguye gutoboka abantu muvukana bagatangwa gukwanka kiravye none je mu nyangiriki nutabona uhamwe uri muri Yesu uzoburikira bona abanyabyaha muhuza ariko nka gusa ngo zicukuwe ngo shumenya ko hari ahantu keneye gushika. Abantu bari muri Kristo Yesu bazogenda bahamwa kandi uko guhamwa ntuguheramwo ikaba. Rero igihe cyose Imana yuguriwe nk'akajyango ka mbere directement hacaza guhamwa mugabo ubimenye ntacyo bikugira ntiwidodomba bagututse ntibasubiza ucutwenga uraza umuntu agututse bacutwenga ntasubira. De Timoteyo cyo cyakabiri cya Timoteyo ndiko ndabandanya 3:12 mbere abagomba bose kugenda bubaha Imana bari muri Kristo Yesu bazohamwa. Itangazo ni uko ryanditse ntawe uzorikura mbere kuguhamwa erega uba wungutse baraguhama mugabo ntibakwica baragukomeza ukabandanya ushika imbere Yesu abahezagira. Icyanyuma naho uca winjira mu rugero runini ya kizokubwira ko washyize mu masezerano utangura kubona imiryango ibintu utasengeye bikagutumbera amafaranga utasabye ukabona barayakuzaniye ukabona uronse amafacilite logistique itumbereye neza bijanye n'ingene Imana ari umwizigirwa. Rero nshuti yanje tugomba dusenge. Wewe wumvise amasezerano tugomba dusenge Imana iguhe kugenda mu rutonde rwayo. Ntugombe gukama ishuri nta mfizi ivyira amata. Amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa urasengugira ukwizera oya ntabwo azarebaza. Amasezerano y'Imana yeah.
umwizigigwa, ntitanga ibintu bitarasha, izi kugendera n'abantu bayubaha. Tugomba dusenge Imana igushitse ko ibiramukiwe na wewe. Nene ikikubwira ngo wewe uruhusa umuzukuru ungana gutya ayi. Oya. Tugomba dusenge Imana igutware neza mu bugombe bwayo ku munsi. Cyane cyane uyumviriza ufise antene, shira amaboko yawe hejuru. Subira mu mutima, Mwami Yesu, ndagushimiye, numvise amajambo yawe, ndanezerewe. Uyu munsi ndihanye, ndasabye imbabazi, ndasabye ikigongwe ku byaha nakoze byose. Umbabarire, ndagomba kugendana nawe kuvuno munsi gushika ibihe bidashira. Amasezerano yawe Mana ndayarindiriye, ndayakiriye. Abadayimoni bamva inyuma, ngomba kubandanya imbere Mana. Ndagushimiye Mana kubikoze mu izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mpwemu Yera. Amina. Amashyi menshi. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye ku bantu bawe bo ngaha ku musaraba Mana. Turabasengeye mu izina rya Yesu. Reka imigozi yose yakurikira inyuma yabo icike mu izina rya Yesu. Ndagushimiye Mana, ugiye kwinjiza mu bundi bwiza Mana. Urakoze Mana, turagukomera mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Twongere